kuri aka gakuru. Umunsi umwe umuntu w'umupeyizan yaratembereye mu ishamba atora irigi ry'inkukuma. Ararimenya ko ari irigi ry'inkukuma, araritwara arijana aho yorora inkoko, ararikuva gushika haravamwo inkukuma, agakukuma gatoyi. Karakura, karakurira muri pulaye hamwe n'izindi nkoko, karakura kamenyereye kugendana n'inkoko, karakura kamenyereye gutoragura umuceri, gutoragura udukoko, zegerana yo haje danger zikiruka. Karamenyera, kararegwa mu nkoko, karamera nk'inkoko. Ariko umunsi umwe haza urunyoni hejuru y'iyo pulaye, rufise amababa manini, amababa meza. Kagakukuma karitegereza, karifuza kuba nk'irya nkukuma. Karabona ko hariho ahantu basusa, mugabo karifuza, karavuga ngo icompa nanje nkaguruka nk'irya nkukuma. Izindi nkoko iruhande yiwe ziramubwira ngo wewe ntibikunda, wewe twarakuranye, wewe twaragendanye, wewe bimeze uku, twebwe ntituguruka mugabo turashobora kwiruka buhoro buhoro, nuko nyene gumuko. Ya nkukuma iremera, irinda ipfa, iri muri pulaye. Yarinze ipfa, iri muri pulaye. Ariko yari inkukuma, yari ifise n'amababa y'inkukuma, ariko yapfiriye ngaho. Namye nimvira kandi ka histoire sinakibutse neza, nicaye aho, ariko ndazi ko hariho umunsi umwe, histoire imbere sindayibuka neza, ariko igikere bagitaye mu mazi, hama kiravuga ngo basha, ngo amazi ntagitemba amanuka, ngo atemba aduga. Wavyumvise? Hariho igihe baguterera muri ya mazi, ariko ugasanga burya rero amazi ntagitemba aja hajya, ariko atemba aduga. Turi kumwe? Uku niko twashitse mu nzu y'Imana, baratubwira ngo gutanga kuzana umugisha gusumba guhabwa. Gutanga kuzana umugisha gusumba guhabwa. Hama baratubwira ngo nibagukubita ikofi rimwe aha, uzotege irindi tama basubire bakubite. Jewe iyo twaje tuva siko byari bimeze. Baratubwira ko kugira utunge uramasa amatungo, ugaharura inzu ya mbere, rupangu rwa mbere, rupangu rwa kabiri, nzogura imodoka, ngure n'iy'umwana, ngure n'iyo ku kazi, ukegeranya. Turi kumwe? Turi kumwe? Batubwiye yuko niyo wagize akadekuverte, niyo wamenye ikintu, kora ico bita protection ya patrimoine. Ico wamenye, kubera ninaja kucigisha Eliane, yo hava nsumvye amasuccès ku kazi. Turi kumwe? Jewe yanaje mva niko batwigisha. Shitse mu nzu y'Imana, nsanga amazi yahora atemba aja hajya, agenda gutya. None aha hantu tuzopfa dutunze, baguma badusaba amahera. Nakurose bakubwira ngo tanga ko zana. Ariko nasanze ijambo ry'Imana rukuri kuzuye. Rero uyu munsi ndagomba umuntu wese abwire mugenzi wiwe, sindi inkoko, ndi inkukuma. Kandi sizopfira mu nkoko, kuko nagenewe kuguruka. Sinzi ko murabona inkukuma ya vrai. Je narazibonye, mgo ndazibonye mu maparke nyene aho bazororera. Ifise urubaba igize ngo hwa, wumva nawe umenga urahenutse. Kubera ni runini, ifise ingufu, iraguruka mu kanya ukayibonera hariya.
jewe sindi inkoko, oya nagenewe kuguruka. Nagiye kubitahura ntevye. Bavuze ko nitwa Ingenieur Claudette Ngendandumwe, nize ivy'amashuri yo kubaka kandi narabikoreyemwo igihe kitari gito, ariko haragera igihe ukomenya Imana, ariko mbaza Imana none nkora iki, bigende gute, ushaka he? Hanyuma nisanga ibintu vyarahindutse buhoro buhoro, ariko nakoreye muri monde professionnel de la construction pendant 20 ans. Ni kuvuga ngo narabaye umuprofessionnel, haragera igihe ndahindura ndaba ico bita umugwizatunga. Reka ndabitandukanye tubivuga amadefinition uko jewe ndavyumva. Umuprofessionnel ni umuntu afite amakompetence, ni umuntu yize ibintu akakorera ahantu akoresheje amakompetence yiwe kugira atange ses services. Les professionnels harimwo abaganga, harimwo baba juge, harimwo baba technicien électricien, harimwo abafise umwuga bose, bagakoresha ubwo bumenyi bwabo bw'umwuga mu kugira bakore ahantu. Abagwizatunga ni uwo muntu wese afise ico akora kugira buri kwezi abone benefisi, kugira ngo buri kwezi ya kapitali afise ayivyaze umusaruro. Ni kuvuga ngo umuntu wese yoba ari commerçant, yoba ari entrepreneur, umunyamigambi, yoba ari homme d'affaires cyangwa femme business woman, abo nibo nshira mu mugwi w'abagwiza tunga. Ni kuvuga ngo narakoze ndi professionnel, hanyuma haragera igihe ndavuga nti jewe aha hantu umengo ntihari ahanje, ndimuka. Rero byagenze bite? Ndagomba ngo twigishanye, dupartage, nza ndashiramo na témoignage zanje. Nabaye mu ma conference ukunyene, hanyuma ngenda ndigishwa, hama uko niga nditora ico nkwiriye gukora, nditora ivyo nkunze n'ico Imana yampamagariye. Narinze gusenga, sinabitoye sinabikorokeyemo gutyo, ariko narinze gusenga nti Mana nyobora nyereka ico nkwiriye gukora. Ikintu ca mbere nabanje gutahura, ikintu ca mbere nabanje kwigishwa. Tout d'abord ikintu ca mbere nabwiwe ngikizwa ko je nakijijwe kera cyane, plus de 25 ans. Ico gihe rero aho ishengero ryari riri siho riri uyu munsi, tugenda twiga, tugenda tumenya. Jewe nashitse mu ishengero bambwira ngo hazogera umunsi ishangwe ivyo bikorwa vyose mubireke, ngo hamamuze gukorera Imana. Okay. Wasiba programme imwe ya eglise bakakubwira ngo ivyo mwigira, ivyo vy'isi, ayo mafaranga, umutunzi ntazinjira mu ijuru, biragoye ko azinjira muri gwa rushinge, muri gwa kagatoboro ku rushinge. Ngumana ama complexe no kwimvira mbega bizogenda gute. None mpebe ngo nkaguma nsenga Imana, uzumfasha, sinzoze kugukorera nkenye ntagira amafaranga, mpava nza ndasaba nka babandi mpora mbona. Bien sûr sinasenze neza kuko hamwe n'Imana hakora kwizera, ntiyari kubanza kuma bintu byose ngo hama rero ishivuga ngo urere ingunkorere. Ngo nasenze nk'umwana nyene kuko vyari binteye ubwoba, bariko barambwira ko ivyo byose mwirukanga inyuma hazogera igihe mu bihebe muze gukorera Imana. Umunsi rero ntahura yuko gukora urondera amafaranga atari igicumuro, atari ugutakara, ariko bishoboka ko noba ndi mu muhamagaro w'Imana
uwo munsi niwo nagize ngo awi urero ndagiye gukora. maze gutahura yuko gukorera amafaranga, kurondera amafaranga bishobora kuba ari wo muhamagaro wanje. Narigishijwe menya ko no gukorera amafaranga, ego twese Imana iratubwira ngo dukorere tuzojya ivyo twakoreye n'amaboko yacu, ariko hariho n'abagenewe gukora vy'ukuri, kugwiza ubutunzi no entrepreneur no kugira ama invention no kudandaza no kugira ama affaire. Sanga ivyo ni igitangazo, umunsi ndavyumva. Nigishijwe yuko iyi si turimwo igabuwe ku misozi indwi. Muri iyo misozi indwi harimo umusozi w'abagwizatunga, harimo umusozi wa business. Nanarengeho imisozi indwi murayizi. Hariho umusozi wa religion, ninde yumfasha, education, politique, media, famille, asigaye tubiri. Nimubona ko mwari muyibagiye kandi ari ikomeye. Business akabamwo na sport na entertainment mu gifaransa, art et amusement et loisir. Voilà. Biragoye gutahura ko loisir yoba ari umusozi w'Imana. Imana ivuga ivya loisir, ivyo kuruhuka no kwiyamiza. Imana ivuga ivya business ko ari umusozi wayo. Ahubwo nsubiye gusoma Bibiliya nsanga ahubwo Yesu yari umugwizatunga. Ibintu byose yavuga nivyo kugwiza ubutunzi. Nsanga ahubwo n'umusozi ukomeye ushobora gukorera Imana kuri uwo musozi, kandi Imana igashima. Haleluya, Imana igashima. Ntangura kwiga kuri ayo ma principe, kubana n'Imana kuri ico kibanza bita ngo la place du marché, kubana n'Imana muri ayo masoko, muri ayo ma business, muri ayo ma voyage, muri ivyo bintu byose nkora. Ntangura guhindura ivyumviro n'ingene mbona ibintu. Ndashaka gutangurira kuri iyi verse Abaroma 12, Abaroma 12 ku murongo wa 2. Cumi na kabiri nagiye hatariho. Abaroma 12 ku murongo wa 2 ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Kugira ngo mumenye, mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ntimushushanywe n'ivyo mw'isi. Nemera ko Imana imhindura. Nico bita mu gifaransa, mu Congereza ngo changement ya mindset, changement y'ingene wiyumvira n'ingene utondeka ibintu. Maze kumenya yuko gukorera amafaranga ari umuhamagaro utagayitse, nta muhamagaro usumba uyundi. Biragoye kuvuga no kwemeza ko umuhamagaro wanje wowe ungana n'umuhamagaro wa Pasteur Emmanuel. Mwumva bitagoye? Biragoye gutahura ko uyu muhamagaro wo kugwiza amafaranga ushobora kuba ufise agaciro kangana n'abaronse umuhamagaro wo kwigisha abandi no gusengera abandi.
ikiryoshe kindi nasanze nuko no kuri ivyo bibanza aho dukorera ndashoboye kuhabera umupasitori, ndashoboye kuhabera profete, ndashoboye kuhabera umwigisha canke nkaba umuririmbyi, ndashoboye gukorera Imana 100% hariya nyene. Bantu b'Imana, nous sommes l'église du dehors. Muriko muranyumva? Nous sommes l'église du dehors. Hano turi mw'ishengero aho twigishwa, ariko ishengero ry'Imana rikwiriye kuboneka hanze nk'umuco hanze, kandi abazoboneka hanze ni twebwe dusohoka hanze, kuko pasiteri wewe ibiro vyiwe biri hano. Nturinde kumusanga ngo dusengere ngo muri ministeri ya education ngo dusengere muri banke yihe, kandi wowe uhari ni wewe watumwe muri banki. Haleluya! Nta muhamagaro muto gusumba uyundi. Nimba wahamagawe kuba nkazamyambi haje inkazamyambi, babandi baduserukira mu mahanga bagaserukira igihugu, iteka rikaza ku gihugu, babikora bafise mu bwenge guhesha icubahiro Imana n'amahoro, bazobihembegwa mw'ijuru, kuko nivyo bahamagariwe. Jewe sinogenda ngo ngiye guserukira ngo abagira amasiporo, abagira ibiki. Sinigeze menya siporo, sinigeze ndayikunda kuva ndi muto, ndi gato sinigeze ndayishobora, ntayo nari kwitamwo. Ariko kutahura ko ari umuhamagaro kandi ari vocation, nico kintu ca mbere ubwirizwa kubanza kumenya. Bantu b'Imana, ndababwira cane cane kubijanye na le monde des affaires, ariko principe zikorayo nizo nyene zikora no muri monde professionnel. Mugo ndababwira cane cane aho nabaye maze kumenya ibi kandi nkavyaplika, kuko nkiri muri monde professionnel ego nari nkijijwe ariko sinari ndabizi. Oya, nari nka ya nkukuma mu zindi nkoko. Hanyuma nimba Imana yaraduhamagaye ngo tuyimenye, tuyikunde, tugendane nayo kandi tubwire ubutumwa abandi, nico ca mbere. Ariko yashatse ngo tuba ubwiza bwayo aho turi, kuba umunyu w'isi no kuba umuco, kuba pastori ku kibanza, kugira caractère ya Kristo mu kibanza. Mbe Kristo ameze gute? Agira urukundo, aca bugufi, araserva, akagira iki kandi? Agakunda gusenga, agakunda kubaza Imana, ubu naho nkora iki? Imana yavuga ukizera. Bantu b'Imana, narabonye Imana ikora ico yavuze, ingene izogikora. Wewe izera Imana gusa. Imana ikora infiniment au-delà de ce que toi tu peux, ou infiniment au-delà de ce que tu sais. Iyo Mana narayibonye. Ikindi kintu banza kumenya cagiye kigora benshi, Matthieu 6:24 avuga ngo nta usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Nimushobora gusaba Imana n'itunga. Haleluya, mwavyumvise? Ntimushobora gusaba Imana ngo mwongere musabe n'itunga. Muri Bibiliya y'Igifaransa haravuga neza l'esprit de maman. Iryo tunga c'est l'esprit de maman. Ntushobora gukorera Imana ngo ukorere aussi l'esprit de maman. Mbega l'esprit de maman c'est quoi? Maman kenshi si kuvuga ngo amafaranga yose ni maman, ariko urukundo rw'amafaranga kumwe batubwira muri Timote hariya, urukundo rw'amafaranga nirwo nyanduruko y'ivyaha, ariko amafaranga yo nyene si ivyaha, si mabi, turayakeneye kugira twubake ubwami bw'Imana. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Nimba
amafaranga ariyo akuyobora, bavuze ngo hasigaye hariho bizinesi ya esanse n'iya mazutu mbwirizwa kwinjiramo. urumva ko ahari amafaranga niho hakuyoboye. Kubera wumvise ngo hariyo bizinesi biroroshe, agafrode gake, kandi bariko barunguka vuba na vuba, urirukanseyo. Bakubwiye yuko ku kazi bagira batanga amapromotion, ugashitangura guponda mugenzi wawe, canke bavuze ko hariho amarché yo kufurunisa ibintu, ugatangura gusunika abantu no kugwana kugira uronke iyo marché. Wewe nturi gukorera Imana, uri gukorera impwemu ya mama. Iyo uri satuntu twanje ntimukoreko, nimwegere utuntu twanje. Ndakubariye amafaranga yabaye ikigwigwamana iwawe. L'esprit de maman ishobora kuba amafaranga canke ikaba n'ikindi kintu. Uzi ko mama ashobora kuba n'umugabo wawe, ukamugira ikigwamana ugasanga niwe mana yawe. Mama n'abana bawe bashobora gucika mama, ugasanga warababundaraye ko wibaza yuko wowe udahari bopfa, wibaza yuko ari wowe bagize ico bari, ugasanga ibintu vyose ni abana banje. L'esprit de maman nico kintu cyose cyatwaye ikibanza c'Imana, nico kintu cyose kikuyobora mu buzima bwawe. L'esprit de maman si bizotuyobora, c'est le Saint-Esprit. Kuko Saint-Esprit yakubwiye irafise n'ububasha n'ubushobozi bwo gukora ivyo yakubwiye.